Voice27 ijwi rimwe 27 none ijwi rimwe 27 yoba bisigura iki? Ijwi rimwe 27 ni gihe tugira isabukuru ry'imyaka 2000 Yesu Kristo abatijwe. Turibuka neza mu buhanuzi bw'igitabo cy'abavugishwa n'Imana Daniel igabane 9 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27 haraduha ubuhanuzi bw'amayinga 70. Yesu Kristo yabatijwe mu wa 27. Tuzoba tuninahaza rero isabukuru y'imyaka 2000 Yesu Kristo abatijwe. Urashobora kumbaza uti none uwo munsi mukuru tuzowitegurira gute? Ntabwo uyu munsi mukuru tuwitegurira mu gutegura ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara nk'uko indi minsi mikuru tuyitegura, ahubwo ni ibirori bidasanzwe aho umukristo wese azoba afise nibura umuntu umwe azanye kuri Kristo kugira ngo abatizwe, maze ryavugira kuri Yorodani nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igabane ca 3 ku murongo w'17. Ryavuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda akampimbara. Iryo jwi rize ryumvikane ribwira abantu bose babatijwe uwo munsi, ijwi rimwe mu ijuru ribwira ababatijwe ngo uri umwana wanje nkunda kandi ukampimbara. None rero mu kwitegurira uwo munsi twokora iki? Umuryango wose, umukristo wese arondere umugenzi wiwe, umugira umugenzi, umusengere, umwitwararike, musangire ijambo ry'Imana, umusomere hamwe Bibiliya, maze kwegere kuza kuri Kristo. Harya ku kazi ukorera, harya wigira, abiga amashure mato kugeza muri ya kaminuza, urondere umuntu mugire umugenzi. Umuryango wose urondere uwundi muryango ugire inshuti. Hanyuma rero umaze kumushikiriza Kristo, azoheza afata ingingo yo kubatizwa, haze humvikana ijwi rivuga ngo uri umwana wanje nkunda akampimbara. Hariho rero ikirangaminsi cyashizweho dukwiriye gukurikiza. Mbega icyo kirangaminsi ni icyahe? Itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2026, ni ukuvuga uyu mwaka nyene, niho hazoba gutanguza icese ibi birori byo kuninahaza isabukuru y'imyaka 2000 Yesu Kristo abatijwe. Rero ni igikorwa kizokorwa muri diviziyo yacu yose, muri uniyo yacu yose, mbere no muri misiyoni y'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, misiyoni ya Bujumbura, kugeza mu mashengero y'intango. Tuzohurira mu kibanza kimwe hano i Bujumbura mu rwego rwa misiyoni. Aya mashengero namwe muzokorera mu mashengero iwanyu mu kibanza muzoba mwarateguye. Ahariho hose hazokumvikana iki kintu ngo ijwi rimwe 27. Ndasaba kugira ngo za Facebook, WhatsApp, YouTube, amastatu yose, amafoto do profile yose, mbere uhereye uno munsi nyene ucumvira ubu butumwa utangure kubikoresha kugira ngo haze hagira abantu bose biteguye bazi iki kintu citwa ijwi rimwe 27. Hanyuma rero tuzaba dufise n'imyambaro, t-shirt, madrapo, n'imvuri. Uzogura icyo wifuza kugira ngo uwo munsi uzube uryoheye ijisho, uwo munsi uzube ari uwo guhamagarira abantu kumenya ngo Yesu niwe mwami n'umukiza wacu, niwe mukiza, niwe mucunguzi w'isi yose, niwe mwami w'amahoro, niwe byizigiro by'ababibuze. Iryo jwi rikwiriye kuvugwa n'umudivantiste wese, kuko turi umuryango umwe, uhereye muri conference generale kugeza ku ishengero ry'intango, tugize umuryango umwe. Reka twumvikanisha ijwi rivuga ngo ijwi rimwe 27, Yesu Kristo ni mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Icitonderwa, kubera ko abisi bose bakeneye kumenya Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, tuzosoma Bibiliya. Muri uko kuyisoma tuzosoma igitabo uwipfuzwa ibihe byose. Tuzokongera dusome igitabo cya Daniel n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, maze twese hamwe nk'umuryango umwe tubwire isi yose Yesu niwe byizigiro by'abibuze, Yesu niwe ntsinzi,
Yesu niwe nyishu ku bibazo byacu byose, maze abari mu isi bose bamwakire, bafata ingo yo kubatizwa mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2027 niho hazoba iryo sabukuru ryo kubatiza abo twarondeye uhereye uyu mwaka. Ijwi 27 turiko tuyitegurira guhera uyu munsi. Tariki 5 z'ukwezi kw'icenda tuzoba tubitanguje icese. Tuzokwama tuvuga Yesu Kristo umwami n'umukiza w'abari mu isi kugeza Yesu Kristo agarutse. Ndahamagarira umuntu wese nawe unteze amatwi, fatira ijambo Ijwi 27 tubwira abari mu isi kwitegurira ukuza kwa Yesu Kristo agiye kuza bidatinze. Voice27 Ijwi 27 igikorwa kuri bose.